Ndiniteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuguha yambu mu mwanya wa Isange TV imbonesha kuri muri rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndagwaye kaze ro makuru yo mwirijoro n'amakuru menshi cyane n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira n'amakuru aza kuba avugwa mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino hatandukanye. Ndagwaye kaze ro makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize mwiri joro mbazi ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira uzura bu wa mbere kubona makuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV monesha kure imwe rudende gushikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba byakorewe amatohoza. Ndagwaye kaze rero mu makuru yacu yo mwiri joro n'amakuru menshi cyane n'amakuru atandukanye yiriwe aravugwa mu mihingo hitandukanye tugira tugushikirize mwiri joro. Reka tunyarukire mu migenderanire turabire hamwe ibyaraye bikozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo ku wa kane ndamukiza 2025 yafata urugendo rumwerekeza ngaho muri Vietnam aho yagiye kuganira na mugenzi we wa Vietnam Luong Kuong ngo barabire hamwe kungene bufadikanya mu bisata bitandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yajanye n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye aha rero muri Vietnam bakaba barakiriwe neza ndetse baratemberezwa mu bibanza bitandukanye ngo barabira hamwe ibihingurirwa ngaha mu gihugu ca Vietnam. Nkuko twabibabariraga rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitavye mugenzi we wa Vietnam Luong Kuong ngo kugira ngo baganire ku bibazo bihanze ibihugu vyompi hagati y'u Burundi ndetse na Vietnam. Ibi rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uru rugendo rukaba rwa rugendo rw'akazi yagirira mu gihugu ca Vietnam aho rero bagiye kubaka ibikorwa bitandukanye. Umukuru w'igihugu ca Vietnam Luong Kuong yabariye mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko bagira abubake umubano ntangere na cane bafadikanye mu bijanye ni nguvu za gisoda ngaha mu Burundi ndetse na Vietnam. Bayandi sibyo gusa kuko n'igihugu ca Vietnam ngo kizoronka isoko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yo kudandaza imashini za laptop nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaho muri Vietnam abishikiriza. Sibyo gusa kuko igihugu c'u Burundi naco kizokungukiramo ibintu byinshi bitandukanye nko kuzoza kirashorera inzahabu cyangwa se amabuye y'agaciro ngaha muri leta ya Vietnam ndetse sivyo gusa kuko bazoza barashorayo n'ibitungwa vy'amatungo. Perezida rero Evariste Ndayishimiye agishika mu gihugu ca Vietnam yarakiwe neza cyane nkuko ku mashusho ndetse bigaragara no muri video zitandukanye zagiye zishirwa ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi. Gusa ibyo byose twamitura bibashikiriza mu makuru atandukanye twagiye tunyuza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ko byagiye biravuga ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe kandi abanyagihugu b'u Burundi bo batishimira ngo kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yubaka umubano n'ibindi bihugu bitandukanye mu makungu. Perezida rero Evariste Ndayishimiye kuri ubu n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye bakoze akantu gakomeye mwiri joro ngaha muri Vietnam bazokwibukira ko muri ico gihugu bazamuye ibendera mu makungu bagaragaje igihugu c'u Burundi mu makungu ko ari igihugu gikomeye cyane. Ni ibintu rero bibaye ngaha muri Vietnam. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero ivyo akoze biratwengeje cyane abanya Vietnam baratwenze baravuga ati burya umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakomeye cyane n'igihangange biragaragara gose turavyemeye. Namakuru rero duhawe n'amasoko yacu nyene kubyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye bamaze gukorera ngaha muri leta ya Vietnam nkuko nubundi amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanije abidushikiriza. Miyandi makuru kubiri kubera vugwa amwiri joro reka tunyarukire mu ntara ya Rumonge aho biri kuvuga ko mu gihe hari amazi iminsi hariko harasanurwa ibarabara kuko ngo hari ikiraro nyene
nyene cari carabomotse. Kuri ubu rero abanyarumonge niteka n'umunezero ntangere kuko ico kiraro casubiriye gusanwa, ndetse biri kuvuga ko vuba aha uruja n'uruza mw'ibarabara rya Rumonge Buyengero ngo ruraza gusubira uko rwahora. Ibikorwa byo kubaka ikiraro mw'ibarabara rya Rumonge Buyengero ku mutumba wa Mugomero bimeze neza ngo bigeze kurengo ku ntambwe ishimishije. Ivyo bikorwa ngo biriko birangurwa na komine Rumonge mu ntumbero yo gusubiza mu buryo uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'igisagara ca Rumonge ndetse na komine Buyengero. Iryo barabara kandi ryacitse biturutse ku mvura nyinshi, maze ngo bituma amapikipiki n'imiduga itava mu Rumonge ngo ije i Buyengero. Muyandi makuru kandi tuyabandanirije mu Cankuzo, hari kuvugwa ikena y'ibyifashishwa mu kujisha kugira ngo abanyagihugu babandanye babaho ubuzima bwa misi yose. Gusa bakidoga bavuga ko ivyo babandanya bakoresha mu kujisha ubu vyabuze, basigaye bajya kubirangura ngaha mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Cankuzo ibijishwa mu misuna ngo ntibihengeshanya kuduga, mbere ngo bigeze naho iyo misuna ija gusumwa muri Tanzania, nk'uko bivugwa na bene kugurishiriza iyo misuna mw'isoko nkuru ya Cankuzo. Badandaza ibiteba be n'ibigara, baradandaza kandi ibidandazwa byaraduze ngo ibiciro. Ubu ngo ntibigiseswa ko ngo ikigara ngo c'imetero zibiri kigurwa amafaranga 15,000 by'amafaranga y'amarundi, mu gihe kandi muciriranyije muci ryaheze cyangwa se mwici rirangiye ngo cagurwa amafaranga 7,000 by'amafaranga y'amarundi gusa. Nayo igitiba gitongo kwegeka igitiba cyo kwegeka ngo ku buvumbi ni amafaranga 7,000 by'amafaranga y'amarundi, mu mwaka urangiye cogurwa 3,000 by'amafaranga y'amarundi. Twashatse kumenya impamvu y'ibyo biciro by'ukuvye kabiri, twishuye ko imisuna ikorwamo ivyo bijishwa ngo yabuze irangwa ko mu matongo y'abantu, kandi ngo kuyiranka abajisha ngo bariha ayo ayabona, ngo ntabwo ari nko mu misi iheze ngo warasorora gusa ukaba ushikiriwe n'iyo misuna. Uwundi mudandaza yagize ati mu by'ukuri ibidukikije byo mu mashamba cimeza birabangamiwe cane n'abashaka kwagura indimiro. Hari n'uwatubwiye ko imisuna myinshi ngo bagezaho bayikura mu gihugu kibanyi ca Tanzania, hakurya yo kumuka warenze mu ucendajuru. Aba bajisha bemeza ko ngo vyashika bagaheba ivyo kujisha ngo kubera babuze ihumbi bajishamwo. Nayo makuru yariko aravugwa mw'iri joro tugira dusozerere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuwagezwe ko mu gatondo tuza kuba twahawe n'imbonesha kureza yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Amakuru nayo iza kuba yatorokanirijwe n'amasoko yacu tuba twohereje mu mihinga itandukanye. Reka rero tubasozerere ngaha amakuru yacu yo mw'iri joro, tubare mugire ijoro ryiza. Gusa mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira muze murababambire kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kwanyu kuna channel ya Isange TV. Umunesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakorewe amatohoza. Reka dutere yambu rero abadukurikira bari mu mihinga itandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi, abari mu bisagara bitandukanye, amazona atandukanye, ducimbiro dutandukanye, imitumba itandukanye ndetse n'intara zitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi. Mwese turabateye yambu, ntitwokwibagira kandi abadukurikira bari mu bihugu bibaye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wa Afrika ntabashije kudondora. Ntitwokwibagira kandi abadukurikira bari mu makungu ya kure nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia, abari muri Australia hakurya y'amazi manini ngaho i Buraya. Mwese turabateye yambu, tubandanya tubabwira
ko turaza gusubira mu gatondo mu makuru araza kuba agezweko. Reka rero dusozerere ngaha amakuru yacu yo mw'iri joro, turaza gusubira mu gatondo mu makuru araza kuba agezweko.